nibutse canje wa misi nyibuka na Said Brother nicwa n'agahinda nta kindi kinyici ati kubera iki maruye ko indimbo canje wa misi nakuze mbona yo gura televiziyo nkaca mbona uno munsi utovuga ati mbe kwa canje wa misi ni hehe canje wa misi yabarizwa he uno munsi akaba atakintu na kimwe Sophie barabara ryo nyene bamwitiriye nkaca ngaruka kuri Said Brother. Said Brother niwe muntu wenyene yaririmbye indirimbo no munsi ari novuga ko ni ya kabiri kuri Burundi bwacu indirimbo yitwa Burikuki ariko uno munsi ndagusubiriyemo nta hantu na hamwe wozobaza ati ni kwa Said Brother nkuko atana hamwe wono wozonabaza kwa canje wa misi ndateye akamu leta y'igihugu nimba bibuka neza ko umuntu aba ukanda kava bazibuke neza ko canje wa misi n'umwana azovuka n'umuzukuruza wabo atazomuyobego bazibami bazi neza ko Burikuki ya Said Brother ivugwa buri munsi itariki imwe y'ukwinduka nizo man bazora bamuha agateka yarasize abana babaha agateka ndagira gahinda nibutse ko canje wa misi yavuka Ingozi na Said Brother yavuka Ingozi ariko no munsi akaba atakiyo na kimwe bigeze bakoregwa binyereka neza yuko n'abaririmbyi bakora ririmbo no munsi atakiyo na kimwe cyakamaro kizigera kibashikira nizo man Matata Christophe yarapfuye Leonard niyo mungere yarapfuye abo bose n'abantu barabaririmbye bakomeye cyane gose kandi batumye igihugu kimenyekana uno munsi nta kantu gatoya nta nakantu kangana n'ugwara kuba karanga abo bantu bisigura ko abo bantu ntacyo bigeze bamara mu gihugu cy'u Burundi ariko amateka azovyivugira nizo man Gomen sorry sana je ndibuka ko urupfu rwa canje wa misi na Said Brother ni impfu zisa canje wa misi yavuye Bujumbura gwaye yabuze nayo kwivuza malaria acaraza ashikira ngaho Ingozi ajibasha mujana ikiremba kwa muganga apfirayo na Said Brother yavuye Bujumbura agwaye kwa kundi nyene yashitse apfira ngaha nyene bisanzwe novuga yuko umutwe na registre ku rupapuro nago ni sahani urantegera ngiuza gushira ku rupapuro ibintu wamaje kwiyumvira kera kandi uzorabe ubu aba gituma n'umuziki uno munsi